ihiganwa tombora kuri Axia Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Iryo higanwa rizoba muri no misi, mukanya umuvukanyi Elvis araza kubashikiriza ibibazo muzokwishura. Reka mbe ndababwira ingene bizogenda. Ivyo bibazo baza kubabwira muzovyishura gushika igihe c'isaha 12 z'umugoroba itariki imwe z'ukwa gatandatu, hasigaye umwanya muto y'ingo urukino rwa final rwa Champions League ngahi Buraya ngo rube. Muzoba mwamaze kurungika izo nyishu munyaragase rero, kuko abazoja muri classement bazorabwa n'abazoba bishuye, kandi uwa mbere azoba yatanze abandi kwishura neza azoba uwa mbere, gutyo gushika kuwa gatanu muraza kuvyumva. Rero inimero muzo kwishura ko ivyo bibazo muyandike neza, nizi nimero 6 kabiri gatandatu 2 5 9 5 69 26 25 95. Uri hanze uca wongereza ko guteranya 2 5 7 gushika itariki imwe kuwa gatandatu isaha 12 muzobe mwamaze kurungika inyishu kuri iyi telefone 6 2 6 2 5 mwumvirize neza ibibazo vy'iri higanwa tombora kuri Axia Vibes TV bijanye n'inkino z'urukundo rw'iteka, inkino z'iteka n'urukundo, inkino z'ukwemera. Elvis, bwira abashaka kuzoja muri iri higanwa ibibazo bahamagariwe kwishura. Ego nukuri urakoze Patiri, reka ndagukorere mu ngata. Ikibazo ca mbere rero, ninde azotahukana igikombe c'umupira w'umukuru w'igihugu c'u Burundi muri uyu mwaka itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Urumva urwo rukino ruzoba itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu, ruzohuza Rukinzo na Etoile du Centre, ariko inyishu itegerezwa kuba yashitse imbere ya saa 12 itariki imwe. Ego. Baraza gutegera igituma muri ico kibazo nyene nindazotwara igikombe c'umukuru w'igihugu uyu mwaka, bace batomboza n'ibitsindo bizotsindwa. Ego. Ikibazo ca kabiri. Ikibazo ca kabiri kivuga gutya: ninde azotahukana igikombe c'umupira wa Champions League iburaya, naco nyene muzogitanga, izoba umunsi w'itariki imwe z'ukwezi kwa gatandatu. Ego, Champions League finale izoba itariki imwe. Champions igikombe c'umukuru w'igihugu kizoba itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Nuvuga inyishu z'ivyo bikombe byose ziteza kuba zashitse imbere y'itariki imwe, kuko ivyo bibazo birafatanye. Kandi no kuri iki kibazo ca kabiri muzotomboza ibitsindo bazotsindana. Kwa wale wa lugha ya Kiswahili, nani atachukua kombe la rais wa Burundi? Mchezo utakuwa tarehe 15 mwezi wa 6, na ubashiri alama, yani mabao atayofungwa katika mchezo huyo. Na nani atachukua kombe la klabu bingwa hapa bara la Ulaya, kati ya timu ya Real Madrid na timu ya Dortmund. Na mchezo huyo zitatimua vumbi timu za Real Madrid na Dortmund, na ubashiri mabao watayofungwa. Ni maswala mawili basi, utatoa jibu karibu 4. Deka tubandanye n'ikibazo ca gatatu. Elvis, tanga ikibazo ca gatatu kivuga gutya: tanga izina ry'umurwi umupira w'amaguru wo muri Argentine Papa Francisco akunda.
Pope Francis ni timu gani anayoshabiki kutoka Argentina? Kwa wale wanaoelewa lugha ya Kiswahili, basi waandike na hilo jina, utume kwenye ile namba ya simu niliyowapatia 69 26 22 95 kwa wale wanayo ndani ya Burundi. Kwa wale wako nje, basi utaongezea 257 ili ujulishe kwamba unatuma message yako, ujumbe kwa isimu hii. Timu gani anayoshabiki Papa Francisco, mkuu wa kanisa Katoliki duniani, huko Argentina na uraia wa Argentina? Ikibazo cha kane muvukanyi Elvis. Ikibazo cha kane kivuga gutya, vuga ibihugu bibiri byo muri Afrika, kimwe cyo muri Afrika yo mu uraruko, ikindi kimwe cyo muri Afrika yo munsi ya Sahara. Afrika yirabura byagiye mu gikombe c'isi ubwa mbere. Si. Basi uandike timu mbili inchi mbili za Afrika, moja ya Maghreb huko Afrika ya Warabuni, na timu moja ya Afrika ya Kusini, timu ya weusi. Hizo timu mbili zimetangulia zingine timu inchi mbili kuwakilisha bara la Afrika katika kombe la dunia la kandanda. Uandike hizo timu mbili na utume kwa ile simu tumewambia namba mbele ya saa 12 tarehe moja mwezi wa 6, mwezi June. Kuna swala la tano. Ikibazo cha gatanu, ninde muri aba bakinyi batatu b'umupira w'amaguru ashinga intahe yuko ukwemera kwamufashije mu gikorwa ciwe c'umupira w'amaguru? Wa mbere Olivier Giroud wo muri Milan AC. Wa kabiri Gabriel Jesus wo muri Arsenal. Wa gatatu Lionel Messi asigaye akina mu gihugu chunzu bumwe za Amerika. Kwa nyinyi ndugu zangu mnayoelewa Kiswahili, kati ya wachezaji hawa watatu wa kandanda, ni mchezaji gani aniyothibitisha wazi na kama nafasi kuu ya imani yake katika taaluma, maisha yake, kazi yake ya mpira wa kulipwa? Nani amethibitisha wazi hakuficha imani yake kama inafasi kuu katika karia yake ya mpira wa kulipwa? Ni pamoja na Olivier Giroud. Amekuwa anachezea miaka ya nyuma timu ya Arsenal, akaenda katika timu ya Chelsea. Basi mwaka huu alikuwa anachezea timu ya Milan. Amemaliza mkataba wake baada kabla ya kustafu ataelekeza huko Umarekani. Atamkutana goalkeeper mashuhuri wa timu ya Ufaransa miaka ya nyuma. Kuna Gabriel Jesus, mshambuliaji machachari sana wa timu ya Arsenal Maganas, na Lionel Messi, mchezaji babe sana, na yeye anajitayarishia kustafu, yuko huko nchini Amerika. Basi useme nani umoja mwa watatu amethibitisha kabisa kama imani yake imemsaidia katika kazi yake ya kimpira wa kulipwa. Mwavyumvise rero bavukanyi, izo nyishu zanyu kuri ibibazo bitanu zitegerezwa gushika mu Kirundi canke mu Giswahili, ushoboye kuzandika mu Gifaransa, ushoboye kuzandika mu Congereza, imbere y'isaha 12 itariki 1 z'ukwa gatandatu. Wishure neza, uzoronka amanota menshi azoba uwa mbere, uzoronka amanota akurikira abo wa kabiri, gutyo batanu ba mbere bace baronka udushimwe. Elvis Tusa, babwire udushimwe bazoronka, ko turi kuri Axia Vibes TV. Byose bigirirwa ku mugaragaro. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV. Nuko rero uwa mbere azoronka agashimwe k'100 by'amafaranga y'amarundi. Uwa kabiri nawe nyene aronke 100 by'amafaranga y'amarundi. Uwa gatatu azoheza aronswe 60 by'amafaranga y'amarundi. Uwa kane
hamwe n'uwa gatanu baronswe akanoti k'ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi. Urakoze cyane, na atachukua fasi ya kwanza atachukua 1,100 za franga za Kirundi. Hata naibu wake wa pili atachukua pesa hizo. Ni zawadi nono kabisa kwa TV hii, kwa ruminga hii ya Axia Vibes TV. Na watatu atachukua 60,000 za franga za Kirundi, na waine na watano watakuwa sambamba 50,000. Basi karibu tena katika haya mashindano kwenye Axia Vibes TV. Ihiganwa tombora kuri Axia Vibes TV.